Nabaramukije amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muri hose ku isi yose. Uwo muri kumwe hano ni Françoise Habonayo kandi ishene turiko turavuganira ko yitwa Habonayo. Umwami Yesu turamushimiye kuko ashishikaye kutuzigama no kuturinda muri iyi si akatuzigamisha ukuboko kwayo kw'inkomezi. Imana nihabwe icubahiro. Uyu munsi ngomba kuganira namwe ku kintu cerekeye urugendo twatangiye rwo kuja mu ijuru. Umuntu wese ahari yumva nyene akwiye kuzokwinjira, kandi umuntu wese umubajije yumva nyene akubwira ati jewe ndi umuntu w'Imana, jewe nta kizombuza kwinjira. Ariko nk'uko bisanzwe bimeze aho mu ijuru si gupfa kwinjira, hazoba hariho controle ikomeye cane. Uyu munsi rero tugiye kurabira hamwe ikintu kizoguha uburenganzira bwo kwinjira. Imana ishimwe. Nibaza yuko umuntu wese anezerewe no kumva bizogenda gute, mbega nzokwemererwa canke sinzokwemererwa, ni iki kizontangira. Imana idufashe rero. Hanyuma uyu munsi nagize inzozi, kandi izo nzozi novuga nti ni Imana yari ishatse kuvugana nanje kuko nabonye umenga ni ibintu bidasanzwe. Nabonye turi ku 200 dutonze umurongo turiko turagenda, sinamenye iyo turiko turaja, ariko wamengo twoba tugiye nk'ahantu mu birori canke mu rubanza mu munsi mukuru ahantu. Hanyuma mbona ahantu hariko abantu benshi cane batonze, nanje rero nja kuri urwo ruhande rutonze ko abantu bakeya. Hanyuma icagiye kuntangaza nuko nagiye nsanga turarengana turagenda, ariko dushitse ahandi imbere mbona hariho umukwabu canke hariho controle. Mbonye hariho controle ngira ubwoba, mbona abantu nk'abantu batatu bari imbere yanje tuvuge, barabahagarika nanje ntarashikirwa, ngira ubwoba yuko nanje bahava baraba kuri liste bagasanga sindimwo, nca ngomba kubaca iruhande kugira ngo ndengane. Maze kubaca iruhande nkarengana, wa muntu aca arampamagara, arabona ko nta nterekanye ibyangombwa, aca arampamagara, nca mbabujije gusubira inyuma. Nsubiye inyuma aca araraba kuri liste arambaza ngo wowe witwa nde? Nca mvuga nti jewe nitwa Françoise Habonayo. Aca araraba kuri liste y'amazina y'abafise asanga ndimwo, aca arambwira ngo rengana. Yesu nashimwe. Hanyuma rero maze kurengana, hari ikintu nabonye kintangaje. Nagiye mbona dushitse ahantu nko mu rusengero runiniya cane, hanyuma nza mbona abantu benshi bariyo, mbona ariko ntibari benshi cane, ariko nabona yuko ari ama place ari vide. Hanyuma rero nicaye turindiriye kuraba ingene bihava bigenda. Niho rero nahawe umurongo wo muri Bibiliya, niwo nagomba dusangire ijambo ryo muri Zaburi 15. Turabe mbega havuga iki canke Imana yari ishatse kumbwira iki muri uyu mwanya. Dusome mu izina rya Yesu. Uwo murongo uravuga ngo, Zaburi 15 haravuga ngo, Uhoraho ninde azosembera mu ihema ryawe? Ninde azogerera ku musozi wawe wera? Ni ugendera mu bitunganye, agakora ivyo kugororoka, akavuga ukuri mu mutima wiwe. Utarementanisha ururimi rwiwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntakaze inkuru y'umubanyi wiwe. Mu maso yiwe igihumbu kirakengeretse, ariko yubaha abatinya Uhoraho. Ico yarahiye naho shomugirira nabi ntiyirahuruza. Ntaguranira amahera kuzohabwa inyungu, ntiyemera igiturire co gutsindisha uwufise urubanza. Uwugenza atyo nta kizomunyiganyiza. Imana ishimwe. Bene data murumvise abantu bazogerera kuri uwo musozi ingene bazoba bameze, abantu bazogerera muri iryo hema ry'Imana uko bazoba bameze. Si ukuvuga ngo umuntu wese azopfa kugenda, oya, bazobanza kuhagarara barabe yuko mu by'ukuri izina ryawe ryanditswe.
kandi izina ryawe baryandika ryari? Baryandika igihe wihanye ukakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, hanyuma ugaca ugendera mu ngeso nziza. Hariho abantu rero bagendera mu ngeso nziza ariko batiyandikishije. Aha anagomba ko twibukanye yuko amazina azosomwa nk'uko kuri ya liste bambaje ngo witwa nde, bakaca baraba bagasanga izina ririmo. Nawe nshuti yanje ndakwifuriza gukora ibyiza, ariko hanini we waranditswe mu gitabo c'ubugingo. Imana iguhezagire. Turabandanya hanya. Mungu kuna faida, kumutumikia Mungu kuna faida, kumutumikia Mungu kuna faida, kumutumikia Mungu kuna faida. Haleluya. Bene data bakunzi, ndashima Imana rero kubw'uyo murongo Imana yampaye. Uyu murongo wanyibukije rwose yuko kuja mu ijuru hariho control, kuko umuntu wese yifuza kugenda. Ni nka kwa kundi mu birori umuntu wese aba yifuza kugenda, mugabo ubufise hariho mu manza zimwe ubanza kwerekana carte yuko uri invité, bakabanza no kuraba ku mariste yuko bagufise. Nukuvuga yuko kumenya ko uzwi, izina ryawe ryanditswe, naho ushikira ikibanza cyawe kiri réservé. Nuko rero no mu bwami kwa data nuko bimeze. Bene data, nimba uri kuraja mu ijuru, raba yuko ivyo bisabwa Imana isaba ubifise. Iryo jambo ryo muri Zaburi riravuga ngo uhoraho we ninde muntu azogerera ku musozi wawe wera? Mbega n'umuntu ameze gute? Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo n'umuntu agendera mu bitunganye, ngo agakora ibigororotse, ngo ntarementanishe ururimi rwiwe. Data wo mwijuru adufashe. Aho rero we ubwawe aho uri hose urashobora kwiraba. Ni usanga mu ngeso zawe zose hakirimo ububeshi, umenye yuko udashaka kwinjira ku uwo musozi wera w'Imana. Ni wasanga uri umunyangeso mugendera amanyanga mu buzima bwawe, aho umenye yuko utakibanza ufise, kuko ijambo ry'Imana riri clair. Aho hantu nta muntu azonyegera. Oya, nta muntu azonyegera. Nico gituma uko umeze kose, ukomeze kose muri kino gihe, muri zino saha ngihumeka ngifise umwanya, dukwiye rwose kuraba yuko tugenda nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Nasanze rero hari ikindi kintu cantangaje cane, gifise importance nini ya cane imbere y'Imana, n'abantu bagurana amahera. Aha hantu hantangaje cane. Ikintu rero niko ndavuga co kugurana amahera. Hariho abakristo benshi bafata bakagurana amahera umuntu, hanyuma rero bakavuga ngo basi uzoyansubize umpanye n'inyungu. Bene data, ivyo bintu ntibikwiriye, ivyo bintu n'ubusuma mu bundi. Niba inshuti yawe yakuguranya amafaranga ukabuyafise, numuhe, hanyuma niyo yaronka nzogusubize. Kandi noneho Bibiliya iratubwira ngo ni umuntu niyakugurana umuhe utaziga ko azogusubiza. Muri iri jambo rivuga ngo niba ufise ubushobozi bukwiye ukabona kenye mufashe. Ariko hariho abandi baca baprofita ku bukene bw'umuntu, ahubwo bakagaca bagomba no kumwiba n'utwe yarafise. Iyumvira umuntu akuguranye ibihumbi 100 kubera ntayafise, hanyuma ugaca umubwira ngo uzonsubiza 120. Urumva aho nubundi buryanja, buriganya. Imana idufashe rero bene data, wewe uri kuranyumviriza, uri kurakora gutyo, ukora ubusuma mu bwami bw'Imana ntuzinjira. Hari ibintu data Imana biri sensible kuri we. Nukuvuga ngo umuntu wese ahari hose yiyumve yuko yifuza kwinjira. Kandi niba wifuza kwinjira rero, urabe yuko ibyo data yabujije nawe utabikora. Imana idufashe. Kandi ahandi naho haravuga ngo umuntu azokwinjira muri ubwo bwami ngo avuga ukuri mu mutima wiwe. Mwaho turibukanye bene data yuko ari abantu benshi bavuga ibintu ku munwa ariko mu mutima bitariyo. Umuntu akagusezeranira cyangwa akakubwira ngo ndagukunda, ngo nukuri ndagukunda, ariko mu mutima by'ukuri atagukunda. Cyangwa akakubwira ngo ariko shangura berewe murabona ngene usa, ariko yarengana ngo babonye ngene yari yambaye. Data dufashe abantu binjira mu bwami n'abantu bameze neza bavuga ukuri mu mitima yabo. Imana rero gifashe mwene data, ugendere mu kuri, ugendere mu kugororoka, wiyandikishe mu gitabo c'ubugingo, umenye neza yuko izina ryawe hariho umunsi rizosomwa. Imana idufashe. Abantu bavuga ati ninde azogerera? Uzogerera rero ni murabe muri Zaburi 15.
imana y'ububasha ibahezagire ibafashe. Yari Françoise muri ko muravugana, inomero za telefone ni +46 768 00 65 46, kandi iyi shene yitwa Habonayo. Nagusaba mwene data utaragira subscribe canke sabone, ugire sabone kuri Habonayo kugira ngo n'ibindi ndindire kuzoshirako uzobibone. Imana y'ububasha ibahezagire mwese, amen.